igikorwa gitoya gusa c'urukundo ukora gishobora guhindura isi yose. Hey, bangasohoka. Izi ni imfungurwa z'abantu. Sinatonze ku murongo iminota 15 gusa kubwimbwa. Nyererezi gusa. Muga, imbwa ntiva ku bintu. Oh, uri keza cane pe. Naho bigaragara nkaho maze igihe kirekire udafunguye. Naca ariko shobora kuba nafise byinshi, ariko ndazi ko bimera kugira inzara. Raba, utu ni utwawe, vyoba nivyo. Ego, vyoba nivyo. Vyoba nivyo. Nabonye ibyo uhejeje gukorera iyi mbwa mu kanya gaheze. Wakoze. Kuba akarorero keza mu kwerekana ubugwaneza. Nizeye ko ibi bigira ico bigufashije. Nahoze nibaza ko uyu munsi naronka utwo mfungura. Urakoze. Oya, ni ukoze ahubwo. Ushobora kugira amafaranga menshi, ariko ukabaho ubuzima nk'ubw'umukene. Canke ukagira amafaranga makeya, ukabaho ubuzima nk'ubw'umutunzi. Ivyo bikavana nuko ivyo umuntu afise atavyo bimugira umutunzi, ariko umuntu agiga umutunzi n'uburyo afasha abandi. Ndazi abantu benshi bafise ukudidanirwa kubera batabona uburyo bwo kwerekana ubudasa, ariko ntiwibagire igihe co gufasha abandi ntaco bitwaye igitigiri c'abagukurikirana. Mu gihe co kwerekana ubugwaneza ntaco bitwaye igitigiri c'amafaranga ufise. Ivyo bikavana nuko mu gihe co gufasha umutima w'umuntu arico conyene gikenewe. Umuntu wese aza mw'isi ataco azanye kandi akayivamo ataco ajanye. Ivyo tuyikoreramwo nivyo vyonyene vyerekana itandukaniro.